ivyo bibaho kweli ivyo bintu bibaho kandi ivyo ni ibintu ntegerezwa kuba ahubwo muri hari management y'abantu babiri arimwo bakundana. Je ndatahura yuko neza na neza yuko ubustare bujana burimo imyosho myinshi cyane gose ura n'abantu benshi bafite bitandukanye. Tugerageze tureke kuza turoshanya kuvyo dukora dushaka kosha abandi babikore. Fumure ku ubustare cyangwa uzime kuko wihaye abantu bose ukiha abantu bose ngaha ayo zo umustar wandi wawe wenyene ahubwo nyene bakwandagaze nta kintu kimwe atazi kuri wewe nta gishasha na birenze tati cyo duhera heza jewe ivyo mvuze byose nivyo. What's poupou? J'espère que vous allez bien. D'avoir ma bisou menshi. What's up my people? Agouan. Yes, comme d'habitude, vous êtes avec Alvin Smith, la vache originale, l'homme qui traverse la mer sans bateau, rappeur sans carnipare. Mais ça, la mariage, Nitaga, l'homme qui est déçu par l'amour comme une vache qui a perdu son maquillage. Après avoir fait l'amour. Après avoir fait. Oui, après avoir fait l'amour, au lieu après avoir tombé amoureux. Bon, nous après avoir kugira mariage, none unashimindura vyose. Mais quand même, nous enya igumariya indi nyene. Yes, iganiro ni let's talk. Nigane msana mushikizo radio Alvin Smith hamwe na Kelly Tatiana. Yes. Iganiro musana mushikizo radio twe babiri rero. Murabizi je nikundira abana manago jewe nkorana n'umukomu n'umuhungu. Je abantu nje bandababwiye amani jewe ivyo nivyo guma mushaka kuntengu igihugu balago twikala leo je bashaka vibe ya jewe mure n'umukobwa no cha tukiri nibiguma ifu yuko dukutumira umuhungu kame. Uretse ko tuteriga dukorana na Let's Talk n'umuhungu. Jewe sikunda abahungu man. Je rero nikundira ivyara man. Je bashaka nitumira ivyara. Est-ce que nurabona je mu bintu byose byose ko nikundira akoresha ivyana gusa. Yego. Ya. Non quand même. Je ndi allergique man. Okay, kaje zidara. Ndi allergique cyane cyane n'umuhungu none ncambabwa. Changira ibihere. Urabivuze ubunye cenda bibona yuko tutarigira dukorana Let's Talk. Je nikomeze. N'umuhungu. Je nikomeze. Uzaye no mu video twan twinshi. None umani kundira ivyana man. Bani kundira ivyana ngiye kabisa. Umengo je suba kwa je naravuki hagati y'ivyana gusa. None umani nkakura ndabikunda. Voilà. Inganiro rero ni Let's Talk. No musi we gonna talk about industry, about entertainment. Yo. Yes, no musi mutumire nasundi. By the way, turabashimiye cyane turabona ikiganiro cyacu Let's Talk mwamaze kumenyera mwagikunze. En tout cas, naye babwiye ni bukebuke jewe Alvin Smith la vache originale zobazana ikintu bukebuke nono kandi ikintu je bana ndababwiye ni kimwe. Hako ikintu woshaka kugikunda direct. C'est mieux yuko ugenda gikunda pole, voilà. Aujourd'hui, on est ensemble. Mufakuna kusako Let's Talk yagiyemwo mwabaye maso. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Mwandanye mudukurikirana uko nyene, mwandanye mukunda Let's Talk, mwandanye mutubwira ivyo mushaka dukora, abo mushaka dukorana nabo, hama tubabazanire. Nta bahungu surtout. Murakoze? Abakobwa gusa. Yes, rero turabashimiye cyane muri ico kintu, turashimiye cyane aussi n'abayobozi ba Yagatech TV kuko mani yamutameze neza jewe kabisa jira nje umengo ndababwa n'abayobozi noneho itameze neza ndagutamana ngaca nigira handi ariko nimba gushika no mwanya gushikiro za tukimuri Yagatech TV hamwe na Kelly Tatiana ni kubera yuko tubayo neza dufashwe neza turatesa mu bisanzwe. Yes, voilà, c'est ça. Karibu mamdogo. Karibu ga ntitwize tunentroducing umu invité wacu kubera amajambo ya menshi. Araza kwintroducing. Araza kwintroducing. Voilà. Merci. Karibu cyane. Okay. Normalement uko twari dusaye tubikora iyo turi dufite umu invité turamwintroducinga tukavuga ati yitwa Clementine cyenda nabivugiramwe ugira mu byumve hama reka rero aca bibwira abandanye genre abidondore neza ko Jesse no mudondora neza muko yo kwidondora neza urawe kazi rero yitwa Clementine Kevin muri mvikazi mu ndikazi hama natumiwe kuri TV online muri Let's Talk mwakoze kunyakira mwakoze kutumira karibu cyane uyu munsi uko Alvin yababwiye Alvin va mu telefone uyu munsi uko Alvin yababwiye dufise en fait nakunda nuzenya nakunda aba groupe y'ibiyeri turangira hari ibiyeri
rero basizemo kandi je nta bumva nabiye bagushizemo muri groupe ye rero nariko ndara ngo turangire ndavuga ati non c'est pas possible rero polisana les fans de bière ariko humura gato zirahari vous allez boire quand même. Donc aujourd'hui turaza kuvuga kuri sujet ijanye na industry reka ndagusigurira ugira uvyumve namwe gwe mudukwikirana muce mu kumengo sihuriye nihondi umva meje kumubugari none uraba yaremereye arahazi cyo dushaka energy big energy. Reka tugende. So today uyu munsi turi na Clementine yabibwiye n'umuririmvyikazi w'umurundi uyu munsi rero twashatse kuganira ku bijanye na industry bijanye n'umuziki ntituza kwinjira mu muziki mugani bijanye na industry en general kwa murabitwa muri stock ntitugira tuvuga ivy'umuziki ngo turiko turavuga non tuvuga ibijanye na industry rero byo dushaka kuvugana n'ibiki ni kubera iki aujourd'hui abakobwa bari muri industry déjà premièrement ni bake deuxièmement abari bahari nabo genre usanga baradisparaître tutazi iyo bagiye tutazi ico babaye tutazi impamvu batagikora tusa donc twashaka uyu munsi tuganire comme nawe wewe uri umuririmvyikazi tubiganireko hama nawe cyo tuguhera ko kwanza wewe nyene impamvu utariko uraduha ibintu bishasha impamvu muri industry y'abakobwa en tout cas côté y'abakobwa umuziki utariko uragenda yeah so nta kibazo ariko bombwiye ko ibyo tugira tuganira yego nibyo tuganirako yes si kibanzo nibyo tuzaganirako en fait si kibazo kubagiye wewe non ibintu nshaka tuvugane ko ni ikintu gituma abakobwa baza tu vois comme Monia Fleur aujourd'hui urako ariko arakora cyane ugasanga nka dans une année ara disparaître gifye nakubya kuntu bantu ze bose baje ni bande ujya mu sister ujya aba mu Bugande iritina hari uwundi waba iritina bose hari n'undi mu sister yarafise ingidi ukuntu mugufi Ashley Diva urabona bajya bose n'abakobwa baje bakagenda you know rero nicyo kintu dushaka kuvugana ni igiki kintu gituma abantu baza bakagenda hari n'undi mukobwa yitwa Clementine Kevi aussi nawe nyine yarigeze kuza aragenda qu'est-ce qui se passe nivyo dushaka tuvugane ko ni igiki kiba kubigeme kazi c'est la même chose en fait avec na ntuze na Estanish nawe nyene nitukimubona ariko arakora Bell Nice nitukimubona ariko arakora n'abaririmbyi Shani Queen n'abaririmbyi benshi tuko turabona turabizi ko bari muri game turabizi ko muri abaririmbyi muga ntibariko baraduha ibikorwa why abantu dufite ni babiri gusa ariko barakora ni Monia Fleur na Mokenzi déjà courage vraiment kandi mubandanye uko rero ubunye dushaka tubiganireko jewe nagira ntangure ni mwanze mutangure mwege muri abanyamuziki ngo jewe ko ndavyumvi wowe nka Clementine Kevi na umuririmvyikazi kuko ufite ibintu vyega baririmbyi rero nawe ukaba uri umuririmvyikazi tubwire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a muri industry place 257 kugira ngo abakobwa baze bagende bon je ndashobora gutanga opinion cyangwa ndakureke les femmes d'abord tuko turavugana ntago ndakubagiye wewe tuvugana n'ivyaye basi cyangwa abakobwa bagenzi wawe wage muravugana ni giki kibuze ni giki gituma ibintu na ibintu twavuganye nabo ariko ndaza gutangira icyumviro ya opinion yawe voilà kino niyumvira kuri ivyo yes so saba kobwa bonyene bari umuziki n'abahungu bari umuziki ariko abakobwa baraboneka cyane ko turi bake ya muri bake ya ariko challenge abahungu bahura nazo siza abakobwa bahura nazo ya for real voilà izo challenge cyo tushaka kuvuga kubera yuko turabizi ndiko ndashira mvuga na microphone kubera yuko turabizi yuko umukobwa arashobora kuba marié arashobora gutwara inda akavuga ati haraheze umwaka ntakora urumva mugabo twaba tubona no mu bindi bihugu canke n'abandi dusanzwe tuzi bubatse bakora par exemple nka Natasha rubatse mugabandanya akora umuziki sivyo bwana nyine umengo agategesi cyane yego agategesi gose donc ni sinahuri impamvu umukobwa amaze kugenda akaba marié cyangwa atwara iyo nda ataca abandanya akora
ni kubera iki babigize obstacle alors que barabanda yakora à moins que yego inda birumvikana kubera aramara amezi genre mu ntashobora bindi bihugu nabo bafise inda ahubwo araprofita akaririmba n'indirimbo ijanye n'iyo nda voilà urumva nyene igiye plus igenda nyene agenda ara creative umuziki en plus de ça muri rusangi rero tubishize no kuri kote y'abahungu n'abahungu iyo bamaze kuba marié iyo bamaze kuba marié baca bacika intege ntibabandanya bakora kwa kundi nyene nce nibuka umuntu twahuye ejo ambwira ngo yahora aririmba aragerageza kumbwira groupe yahora aririmba ndamaze ko ariko bihevye acambwira ngo ngumva ngo nakoze mariage ngo ncanda biheba nanye urumva n'abahungu barabiheba est-ce que no mwajije est-ce que n'umugore wawe yakobije ni famille cyane ni wewe namwajije yaciye anyishura ngo yaye ngumva ngo hariho ibindi ngo naciye nshira imbere ngo kurusha kuririmba nambatoke acambwira ngo arafise abandi supporting ngo arafise abandi bapeti nyene ariko supporting ngo byeke music so tuko turavugana so amaje ngo gute abakobwa baca bivamwo barahura n'ibintu byinshi challenge zitandukanye bafise imyitwariko myinshi mu rugo nivyo birimo iyo ari mu mama nawe nyene yabaye nk'umuntu yambwiye ati ari ivyo na priority kurusha ibindi hama iceke hari ikindi naco ceke abakobwa cane kubivamwo baron challenge barahura n'ababeshi benshi bro barahura n'abantu benshi baratubesha ama promesse atabaho urumva ugasanga no ukiyumvira none why harige bagukwegera mu busambanye bagashaka kugira bagukoreshe bagukinishe kiniki rero iyo uri umukobwa bon hari abakobwa ico kintu nashaka tugihagarara ko cyane ko iyo ni challenge ihura si mu Burundi gusa ni bihugu presque vyose izo ni challenge zigunda guhura n'abakobwa izo challenge zuko usanga mu producer kugira mukore indirimbo ashaka kumuprofita ugasanga mu journaliste ashaka kumuprofita ugasanga manager ashaka kumuprofita ugasanga umuntu wese nyene afise icyo ashaka kumufashako ntashaka kumufasha uko nyene ngo cijane ashaka kumuprofita nico kinyesha ko tuvugana surtout kuko ibintu by'urugo biratahurise ibintu by'urugo biratahurise ko iyo umuntu abasize n'inshingano ariko ibintu by'uko umusto ahura n'amaproposal menshi y'abantu kandi ukasanga umuntu araje akubwira ati je ndashaka gusupportinga ndashaka kugira ibiki ukibaza ngo umutima muzanye man kumbe afise tubiri rero abakobwa barabadesi kuri ico kintu ivyo bintu vuza producer ukavuga n'abajournaliste ico kintu je ndaceme ku ruhande rwanje ushobora kuba swati waravyanka mugabo canke utabereka utabaha umwanya ariko umuntu yitwa manager umuntu yitwa manager niwe muntu atari we kuko arashaka kubwira ngo ngumva ngo collab ngo iki none ngo akaca kubwira ngo none ngo ubona gute ngo kungumba badashone kuri intambwe ngo none ngo nanje babibona ngo none ngo nanje kiribiki avuga ati oya jewe si ivyo nayo nipfuza je nagira ngo ni support gusa isanzwe uyu muntu yagirana ivyo nibiracane nege cyane ivyo nibiracane nege cyane from ivyo navyo nyene biri mu bituma umuntu avuga ati none bamaze ko abantu batana bambwiye ivyo ibintu nzo bamwo gute umengo no biheba jo karonka management umuntu akavuma kamisa avumye kumbe ari musa azoza akaza nawe nyene akazoza kamera nk'ababanje uracika intege yego none ndakubaze Clem au fait uvuze ikintu c'umu manager sivyo none mu gihe ubona yuko hariho izo obstacle sivyo wewe ukabuze ati jewe ndafise impano jewe ndazi ico nshaka urumva ndazi aho nshaka kugera est-ce que wowe ushobora gucubandanya umuziki wawe wenyene ni ngombwa ngo umukobwa bafise kubera ko turabazi hari abakobwa badafise aba manager bikorera ku giti cyabo nivyo ndakubwira ego hari ibintu tuba twarakoze imbere tugakorana n'inzira management zagiye zirahemuka iki nukuri nka bijya ibintu tuba twarakoze nivyo yarashizemo amahera ariko biragoye kugura yakuremo kugira uyakuremo andi mahera ngo ukore indi ndirimbo ivyo nunga mu Burundi ivyo bintu murazi ntibibaho ikindi naco kuvuga ngo nisima kuba ufise management sindi ko ndavuga management iri officielle oya ndiko mvuga abantu support nivyo ndavuga nabaje abantu bagusupporting baje abantu baragorana sana barakwiye kwikebuka baje abantu baragorana sana rero nibaza ko nazuzi si tunaba diaspora muri ibi bihe babashaka ego turabikunda mugabo babashaka supporting umuntu mugabo ugasanga nawe nyene supporting mu ndimbo ya mbere ya kabiri acatangura gupropose ibindi sivyo ivyo ayo makaje ndamaze kuyumva ku bakobwa benshi sivyo si mu warivye gusa n'abakobwa ba journaliste
ugasanga umu diaspora yakubonye yakubwiye yo ndakunda shangiro ukoresha ikiganiro mu diaspora genre cincho ntanga kuko benshi niko bameze byamaze kuba ko rero weje ntibirambako ariko amakara urumva ku bantu ndayumva ku bantu ikindi naco jewe nagendirinda just nigeze ngira bamanaje abade ni benshi ngo tugusupporting rero igituma ucu usanga benshi sindabemerera benshi babaza bakubwira ibintu ugasanga ni ibintu udatahura ibintu udashaka bakubwira ibintu nyene ugaca ubyaha naho bitoba kugusaba ngo mukora ubusambanyi ashaka gusaba ngo ndabe ngo ndije nyene we uje kuraba mu tipe wenyene mu diaspora kandi arafise ibintu mwateguye kuzokorana uratinya kujayo jare wa management menshi abantu benshi muri za Etats-Unis Australia ushaka kumfasha nkabona ati jewe gusa nayigeze kuronka management ndakora vraiment ivyo bintu bitarimwo atari nayigeze kuronka management ndakora wewe harimo n'ikitubigeze kujamo ya Empire voilà ego Empire vraiment ivyo bintu ntivyarimwo nta na gato ariko urazi yuko dusubiye gato inyuma urazi yuko igihe Empire itangura kujamo ibibazo urazi ko bavuze yuko ivyo bibazo vyabaye ngo kubera ngo ivyo nyene ariko okay autre chose naho bitabaye uko mugabo sikura tabura yuko iyo uri muri management n'umuntu ugasanga umuntu afite umukopine nawe nyene ngaho nawe umutobijamo swate umukopine ashobora kwibaza yuko ni nkuko na wewe uri mu boss lady ukaba ufise umugabo wawe ugafasha abahungu umugabo wawe nawe nyene ategerezwa kwiyumvira kuri abo bahungu usanzwe ufasha ariko byerigeze kuzana challenge narigeze kuvyumva yuko bivugwa ngo ba Clementine bashobora kuba ngo bitameze neza na babere ngo abasabi yuko bere yuko yamufura bon ivyo kandi ivyo arafise raison nawe yamufuhira je nivyo kandi je sinigeze ni byiza n'urukundo akunda ngo batinya kumutakaza ngo bivuye kugusamara kwiwe ariko yaribeshe ariyo nyandi umuntu aca avuga ati reka nitange nzibire hakiri kare ariko bon si cyo kintu navuga nyamukuru mbona cyo kirimwe mu kuba abantu bavuga ibyo bashaka kandi nawe nyene plus nawe yumvise amajambo hanze nanje niho nija muri payante ntanzi nyifato zanje eske uwo mukobwa arashobora gukora ibi canke baramubeshera canke begera ashobora kuvuga uri inzoka aragira ko atekereje mugabo ariko peut-être nibaza ko yamenye uwundi we wa nyawe kuko duhuye tuvugana neza kandi ntigeze abona asubira kubavugisha canke ngo afise imigenderanire yindi hanze maze kuva ko umuntu afise imigenderanire n'umugabo wiwe byose yabonye ati sivyo rero abantu bashobora gushusha we nubona ujya muntu we burakukanura amaso ivyo bintu bibaho kandi ivyo n'ibintu ntegeza kuba ahubwo muri hari management y'abantu babiri arimwo bakundana hari mu boss akundana n'umuririmvyikazi umwe muri team ihari bitegerezwa kuba ça c'est sûr ntibishobora kubura ahubwo gusanca nibaza ati ivyo bintu arinze avyumvira uko est-ce que ntihaba hari yamenyeranyo nyene genre nta difference iri hagati ya boss n'abaririmbyi biwe oya nta mimenyerano mirenze yabihari twabonana gake kabaho tukabonanira rimwe n'abandi bose n'abahungu bahari nimba ari namado hamagariye kuba turi mu nama bon ivyo wowe ndazi neza ko ivyo bamubwira nivyo abantu barashobora kuvuga amajambo menshi umuntu akagira panique umuntu agira panique ku bintu bitari ivyo nco tuma gushika n'umunsi turavugana neza cane kuko sivyo ko yavyumvira siko yabisanze okay jesha kandi babaza ikindi kintu namwe murabaririmbyi mwese babiri sivyo ngira ndabaze Jean Guillaume je gatoya mugabo nta kibazo zose ni muri industry turazi ko abaririmbyi bacu ibintu vya buzz vraiment c'est pas votre truc ntimuramenya abaririmbyi bacu ntimuramenya kujera buzz yego ntimuramenya kujera buzz ntimuramenya ukuntu mukoresha buzz kugira ngo ibinjirize ikintu urumva ibadugiriza izina canke ibakururira abantu benshi dusanzwe tubona yuko mu bindi bihugu abastar babo baragerageza no gukoresha amakouple yabo kugira ngo bagire buzz ugasanga nyene fan base yabo ni abantu bakunda couple yabo sivyo kubera ukuntu bigurisha kubera ukuntu bagenda bakifotoza ugasanga n'ibintu biratesa ngaha nta bihari
cyo ugasanga nyine baranakreatinze bakabivuga ati urazi Alvin nani nabahebanye alors que c'est même pas vrai bakavyumvikana ari babiri ibaze ko nuzana gushiriyemo cagiye bavuga ngo je n'umugore ntitwahebanye ibaze ko twaciye tubishikwane none turamara iminsi tuvugana kubera yuko ivyo bintu abantu bayivuze kuko umwe wese yaca yibaza yuko ari nuzenya ari umwe yagiye kubibwira abantu ngo babivuge urumva nk'ubuje mugore wanje yibaze ko ari je nabyena ni nate canke bande umva je nanje kuya gushavura kubona umuntu ntariko aragutahura ugasanga najewe nci numvira swate niwe nyene ugasanga ahubwo muciye mushikwana nyavyo kandi n'ivyo bintu vyabaye atari ivyo none ni kubera je size en fait moi j'aimerais yuko muza muratwereka erega turabizi ko murabaririmbye munga ko muza muranatwereka basijya kote yanyu yindi vous voyez nka Big Fizzo tubizi ari marié sivyo Sadbi turabizi kumwe na Belle tuba tubaza abantu muri kumwe mugabo est-ce que ukuntu muri ko muratugurisha kuri ko murarondera basi buzz kuri zo couple zanyu nka wewe par exemple sivyo uravuga ati jewe Clémentine bon ego simereze gusohora indirimbo muga ifoko abantu baguma banyibuka ifoko abantu baguma bibuka yuko ndi ngaha Clémentine ndi ngaha ego sindiko ndasohora indirimbo muga bagume bazi yuko ndi muri game none ukora iki muri ico wewe muri uyu mwanya est-ce que uri ufise gahunda yo kubandanya ukora umuziki cyangwa uhagaritse koko ndiko okay ntushaka guhagarika umuziki none uriko ubikora gute kugira ngo twege abafana tugume tukwibuka tugume tuza ati Clémentine nubwo ateka arakora arahari sinshobora guhagarika kandi ikintu ca beze si ikintu canje gose si ibintu vyanje kuko nta bumenyi bwinshi ndabifisemo ko beze saba kungene uzoyitangura kungene uzoyiheza ari abantu atanguza kweri kantu ko barako afashe kumukanigo iranse yiko ayikura kungene uyikuramo rero banza kwandika mbere yuko uyitangura no gushika iheze sindiganda yitegura sindiganda yumvira sifise ide ukora yuko uyikora ariko simbi ukora beze si bibi nambajije oya navyo kubaza ngaha ufite ko turavugana ko turaganira ufite n'ibyo nini nako ndavuga osisi kumaze kuyibona Kelly Tatiana ari nigi usanga umukobwa ahagarisa umuziki cyangwa ahagarisa ibikorwa vyiwe kubera success kwijajara basanga wakoze wamenyekanye noneho urarusindi entourage sivyo urusindi entourage ugasanga kuko ndakorahiye abantu benshi no mu bindi bihugu ikintu gisubiza inyuma osi n'ibyayura mutwe ça fait partie sivyo ugasanga par exemple umukobwa waravumye uraba mu star noneho ucumenyana nabajya abantu bakomakomeye bajya abantu bakomakomeye rero hari ibintu usanga bakonsoma twebwe abantu bato tutakonsoma kubera uburyo buke rero bajya abantu bakomakomeye iyo muhura kubera ko uri umustar mugabo level yawe n'izabo si cyo kimwe noneho bo kuri abashaka bicaye n'umustar baca bagutura muri ya monde yabo ukashanga uri kura konsoma bya bintu byabo bakonsoma alors que toshobora kuvyigurira uratahura icyo kintu ego ivyo niba gusa ku bakobwa no ku bahungu mugarika tubazi ku bakobwa cyane ku bakobwa barirare ja abakobwa ni bake muri industry ko umuhungu na disparesa abashasha baraza rero ugasanga umukobwa aciyabura n'iyindi entourage imurenze kubera yuko succès afise kandi utahure une chose ici au Burundi c'est pas en Afrique au Burundi le succès nibisigura l'argent la richesse mu bindi bihugu le succès égal kubufisa amahera kuko umaze kugira succès ucu mu boss mugabo ici au Burundi succès yacu iba kwizina gusa noneho cyusa mu Burundi umustar afa kumenyekana gato cobona ko ari succès voilà alors que ugasanga ugiye no munzi wiwe il a pas grand chose ego tukibara mu dushambrete nabine birashobora gutuma umuntu aheba kubera ko ikanze succès ko usanga akaragendana n'abantu atari level yiwe akaca atatangura bajya abantu rero umunsi bazomuvako akacabura haja noneho akaca yononekara kubera yuko hariho ubuzima yari karabamwo atari ubwiwe urumva noneho akacabura amahera yo kugira ngo abe agira ijya standard yabya buzima yaramaze imisabamo kubera abantu ko usanga chabadesi no buzima ko usanga umuntu ngo yasaze ko usanga umuntu ngo no bibarika bwe ivyo bintu maze kuba ku artiste benshi ego mugabo apana n'abartiste no mu buzima busanzwe umujene ugasanga yaronsa amahera
aratangwe kumenya n'abana mu giti arahinduye entourage ugasanga umujene kakazi yakora gato aratangwe gasuzugura kubera ko asigaye n'abana mu giti akibagira ko abana mu giti bo amahera bafisa we yakura ubwo wewe ko amahera yatigitiya agashitangura kwisuzugura kakazi kiwe ko hasi agashaka kwikomporta nkabo noneho bajya niba muvako wowe bikaca vyanka ko akazi kiwe gasubiramo pa ufite rero ivyo bintu yakunda kuba jewe ndakubesha ndakubwira ikintu jewe ndikunda sivyo je ndikunda cyane kandi yo bavuga ngo nta muntu yovuga ngo jamais mu buzima utaziba imbere yawe mugabo je ndatahura yuko neza neza yuko ubustare bujana burimo imyosho myinshi cyane gose ura n'abantu benshi bafite bitandukanye wowe nageje uvuga ngo uyu artiste n'abartiste benshi Ego na artiste benshi mugaje naciye mbona exactement hari umuntu yanciyanza mu umukobwa umuhungu Mugabo sije turi we ni benshi reka tubandanye cyangwa se umuntu yabaye mu star ugaca usanga arazimye akaca atangura kunyuyayura mutwe ivyo bintu ndabipinga ivyo bintu cyo kuvuga ngo urumva ngo kubaya ngo nivyo bituma ngo niba man ivyo ndabipinga man ntago umuntu uvuga ngo ikintu ngo nico kwibagiza ivyumviro cyangwa wa wundi ngo ari deprime ngo ngiye mu nzoga bro Ego voilà reka rero ndababaza ikintu muvuze iki muvuze ku kintu cyo kuvuga ngo umustar ugasanga yagiye down agatangura kuja mu biyabira twe ibiki n'ibiki est-ce que mwebwe entre vous les artistes turaza abartiste benshi bamaze gukora ugasanga bari batanguye kugera ahantu heza muga basubiye down est-ce que wewe nka Alvin cyangwa nka Clementine muhora mugira ukamwandika ati hey ça va umeze gute bimeze gute ukeneye iki hakenewe iki genre kugira ngo mubazanye canke umumotive tuko umumotive gusa hari umuntu usanga atarakikwikoza ataragisigaye kwikoza kubera ubustar kubera agenda n'abantu barenze uzomumaza ngo wahora hehe mutahora musangira cyo gihe yahora utari level yiwe oja kumubaza iki uzomenye ne vyamaze kuyangara usiga basigaye bavuga ati mbe murazi na kera murazi ngene yasigaye ameze kuja kumwinjira mubaza ubuzima biragoye bon je ndibaza kuri side yanje ico no bivuga ko jewe je sintinya umuntu jewe ugiye abartiste benshi nituvugana suvuga ngo turankana we turabajama mugabo jewe je pas l'habitude yo kuvugana abantu je nikomeze kamere kanje sinkunda kuyaga n'umuntu mu bintu byinshi tosho ko bajama tuye mugabo ngo bite bro ariko ndafise ingene meze iyo mbonye ikintu kitangiwe ku muntu surtout ikinakora atakora ndamwandikiye ndamwandikira direct nkakumbya mo bro bite Ebana ibi bintu urabuhindure ndatanga kuvana widoga cyangwa ndatanga kubona kuri kurahinduka raba uhindure c'est pas bien pour la santé cyangwa il faut ko wikunda même si ukora ibi il faut ko wifata neza ko mu artiste bijana kwifata neza ko mu artiste maze gutangura gusa nabi soit abantu batangura kwiyumvira ibintu byinshi sivyo soit ufite depression kandi umaze ko mu artiste tabura yuko uri milliard de gens abantu bari ibintu byinshi cyane biguciye kubisigaye yuko umaze kujya mu byayura mutwe bisigaye ko uri kurashakosha abafana abagukunda bawe bose yuko bo bijamo kugira ngo bashoye kumera nkawe kuko nimba uri miliyari y'abantu uri ciro cy'abantu bisigaye ko gerageza rero ikiro rekume gisayangana kuburyo umuntu yiravye atibona flou cyangwa adasanga mu ducafu ico kintu kabisa nakunda kwibira abartiste benshi barabizi ndashobora kubona umu artiste nkabona yafasha ka video keza nkabona level yiwe kabisa nijanye naho ka video iyo telefone nkamubya yo bro level yawe kabisa niyo phone iyo phone kabisa ikameye nabi bro ukabona nk'akantu ku mu artiste kwamubya ati ebana bro yo shati yawe kabisa sha urabe amafoto yawe menshi gumigaruka nyene apara c'est pas kunzigo ukaramubwira ebana man jewe ndakunda gwandura ku kintu kibi ariko usangana jewe ndakureka ko mbona ko ibintu byose ari sawa ni nkuko na jewe ndakunda umuntu ambwira kandi jewe maze kumbwira ikintu bro kirantrakasa uramaze kwibona jewe umbwiye ngo Alvini ngo par exemple ngo wirabuye yo mukorogo ebana nibe yanyuma niyo nza kugura man uro bivuze hariyo abandi babibonye ntibambwire rero kuba nawe kungena ubwira umuntu ukamubwira ikintu kitameze neza kuri we si wose ameze uko we kandi ni ikintu ariko ni vyiza iyo ubonye umuntu ariko araja mu nzira itari nziza ni vyiza kumuhanura kuko maze ikintu kitwishe twebwe abantu turakunda koshana oliye yuko umuntu umubuza mu bintu bibi ahubwo umuntu mengo aragukwega akakubwira ngo oya ngo nuko ngo ahubwo we nabintu oya je nivyo ikintu nacyo muramvugira abantu tugerageze
je ico kintu je mwambira abantu benshi tugerageze tureke kuza turigana shata ati wahaza ubugari kweli ndabibona wahaza ubugari kandi ntabwo tuzosubira kandi gukorana je nawe wari ubugari mama yamvyaye nta bugari zosubira kuguha urumva tugerageze tureke kuza turoshanya kuvyo dukora dushaka kosha abandi babikore ugasanga jewe kubera yuko nkunda kugira ku kamoto ntambaye casque ugasaka abantu bose bagende batambaye casque kandi uziko casque ariyo protection haga ntayo nambara naje ndiko ndabivuga mugabo sindiko ndashaka guhanura abantu bose ko bagiye urumva kwashaka ubonye nundi muntu yambaye casque ngo ahane kikubereye mane giyo moto ngikubereye utambaye casque bro kandi uriko ukingira ubuzima bwawe nibikenewe yuko ivyo ukora wewe kushakosha umuntu abikore ndumva ngo banaka ngo urabona banaka canke kugira umuntu ajije ikindi naco kugira umuntu akujije ngo warazimye yego ko atamenya basi gituma wazimye kubera mwegera maze ati kweri kiwazi ngo happy we warazimye ngo uribuka ngo kera ngo mu bihe vya kera man ndifuza komera nko mu bihe vya kera hari ikintu kibuze ntacuzi so ati ndafite stress sindi kwavuga je na karorero so ati umuryango wanje hari ibintu bitagenda neza swat nta uburyo bwaragabanutse swat uriya muntu yahora afasha kuronda ibiganiro akaja ku maradio akangira uriya muntu yari mu admin ku mapage yanje akayashusha si hari so twara sakuneza abantu cyane twarashwanye canke hari ibintu bitagenda neza nyene ukacusanga mbere yo kuzavuga ngo umuntu yarazimye ego kuzima si byiza kandi si ngombwa yuko bobo naho ibyo bibazo byose byo gushikira ntibakeneye kubimenya bakeneye ugumuri wundi bari bazi kandi ugume wevuriwe donc twejeje kuvuga ibintu ama challenge abantu bahura abakobwa surtout bahura nazo muri industry nagushiriye mu iki kintu cyo kuza turanurana ku ngeso mbi aba artiste amaze kuba umustar ashaka kusha kwiga ingeso tugerageze kabisa imbere yuko wiga ingeso ubanza kwanza wiyumvire eske uyo muntu ariko anyigisha iyo ngeso umunsi tuzaba turi kumwe je ingeso zoyandanya uzi yuko naho wagiye kubera uyo muntu c'est vrai yo uzoburi kuriyica kubera yuko uyo muntu azogushira muri iyo ngeso aca guta hama wewe ucewe none kara tukiri ku ngeso nyene Alvin kugira twa tugitangura mwavuze abakobwa kweri n'abakobwa ndagarutse ku bakobwa hari abantu benshi bahanze bifuza kuba abastar hari abantu bifuza kuba abastar kubera abonye nakara umustar nibazi ibyo waciyemo ntibazi nibyo wirinze rero muri ico gihe nashaka kubahanura nabo nyene ntibaje mu ngeso mbi kugira ngo bashike ku kintu kanaka fumure ku bustar canke uzime kuko wihaye abantu bose ukiha abantu bose nga ayo zo mustar wandi wawe wenyene ahubwo nyene bakwandagaze nuko utusanga izina ryawe nivyo hevrets ko muri mature muratesa uravuga ibintu yego muvuga ibintu by'ubwenge muvuga ibintu by'ubwenge donc jewe ico rayiko ndavuga nuko vu que ama challenge ibintu abantu bo kwirinda twabivuze est-ce que hakogwa iki rero hakogwa iki kugira ngo ego ukibwiza nukuri umujournaliste agusavye genda muramwandagaze umubwire umva jewe sindi ndaya sindi iki jewe c'est talent yo kuririmba ubona yuko womfasha ari umanageri ariko aragufasha akakuzanira ivyo muvuge cyangwa mumubwize ukuri jewe nimba washatse kumfasha sikubera ivyo sivyo kandi kindi naco je sishobora kuca ndabikora ngo kwere kumfashije kuko ubuzima bwanje n'Imana iba yabwanitse nimba Imana yateguye ko tuzohuruka mfasha hama bigahera nabi nuko nyene nimba Imana yateguye ko zo traverse nkashika kure ariko si ngombwa ko nca muri ivyo noneho tukabwizana ukuri cyangwa ukabwira umuntu ukuri ukabwira n'abantu ujya munafise ingeso mbi none abantu bakamumenya kandi umaze kuvuga rimwe kabiri gatatu azo kwikosoa kwazo vuga bamaze kumenya aca kubana kuba urumva rero apana yuko nivyo Imana mvuga ugasanga umukobwa ugasanga umuhungu cyangwa manager kuri azi ko amufasha aramutumye mu nzu aranamuriye aremeye kwa mujya kubera ntareke kumufasha urumva ntabikoze kubera yuko abishaka abikoze kubera yuko kanaka ntava hindura ivyumviro ugasanga none umuntu ariko arakonona mu mutwe sivyo ugasanga uri kuragira aussi ngira ko mpanura aussi nuzera nkuko yabivuze ari abapeti tusanga avuga ati moi je suis prêt à tout mugabo nshike hariya kwa usanga umupetite uri kura gyamana n'abantu batandukanye kugira ngo ushobore gutera imbere ugasanga iryo terambere rurarirose mugabo ntacu urikuyemo kubera yuko waraciye mu bintu byinshi cyane ku buryo ushise muri iryo terambere warajagaraye sivyo nagushuhiye wari ugushuhira nta kintu kimwe atazi kuri wewe nta gishasha nta birenze
tati cyo duhera heza jewe ivyo muvuze byose nivyo nta kindi norenza ko kuri ivyo muvuze gusa ico nshaka yuko namwe muza murakora nk'aba artiste bacu ega natwe ntituba genre en fait entertainment ntigarukira ku muziki gusa ifo yuko mugerageza mwige no kuri question ya buzz ukuntu muza muraduha ama buzz mutwitantayininge niba ariko bivuga ego muzi prepare nuko ziri prepare muga muzi prepare muziduhe kuko niho umuntu avuga ati okay uyu mukobwa yagize ibi ninde ni Clementine n'umuntu acaja ku mapaje agasubiraho kuraba indirimbo zawe nubwo womara 6 mois tuyone rinate kujya kuna posta abantu iba ari sawa mugabo nivyo ari abantu bacha baba interesse kumenya nivyo hari abantu baba interesse urashaka kuvuga ati jewego il est vrai ndamaze 6 mois ntakora ndamaze 6 mois ata muziki nsohora ariko ndabizi yuko abantu baramvuga ndacahari uvuga nubwo nosohora indirimbo abantu baranyiteze urumva par exemple reka dufate nka exemple ya Ben Nice sivyo amaze igihe kinini gose adakora vraiment mugabo urabona ego mugabo aravugwa ama réseaux sociaux umva ama réseaux sociaux arakora urumva aragenda nukuri vraiment en tout cas ubikora neza amaze igihe kinini adakora nta muzika duha mugabo umuntu aramenya ngo Ben Nice yagize ego aramara voilà ntiyazinya aramara umwanya atutamubona ku marezo gacagaruka boom agacagira nka photoshoot yambaye akantu kagirino nitwo turankuraje kwi genre ku ego navyo biranatumwa na management imeze neza yipanze ifise mu mutwe urumva ukavuga ati wow antukwe umukobwa abantu bakavuga ngo wowe wambara ubusa nibiki mugabo baguma bamuvuga ntitumwibagira aguma akora akantu gatuma tutamwibagira umustar arasohoye indirimbo gacumona akoze challenge iyo ndirimbo ariko aratamba iki yambaye utuntu twisex umuntu agacavuga ati uyu mukobwa kwera arashira isoni umva bafuma bamuvuga nabi mugabo bakamwibuka ati mbere aracahari abantu nyene ko bameze yuko zikina abandi badakora ubushizi isoni nuko bimeze yuririmba uyerekanye urashize isoni niyo ngeso bon niyo ndero y'ikirundi tuzi ko kizya ku muntu aja imbere asumba abantu sumvye abantu ukisha ijuru ngo ubushizi isoni voilà ndwanuriki rero abahungu n'abakobwa baza bakavuma bagaca bijajara success zigahera bakaca babona umengo bakaca bagira ubunebwe nicyo ari ikintu tubanura ositugira ko tukunuzenya nawo wihanura kubera yuko umaze igihe kirekire watunyoteje nivyo tugaruke kuko peu importe ya challenge duhura nayo dufise abakunzi dufise abantu twaha ibintu barabikunda baguma binyote baguma bashaka kubona bishasha byacu kuko twaramaze kubiyereka deja no babwira gutya tugaruke challenge duhura nazo tuzihanganire turondere ukundi kuntu twogira kuza gushasha tubandanya akazi mwego none ngenda kubaze icyanyuma nka Clementine Kevi wowe si tu fais partie y'abaririmbyi kandi batariko barakora none est-ce que challenge wahuye nazo za famille canke waragize pause ko ari igihe umuntu agira pause akavuga ati cyagira pause nk'iy'umwaka ntakora ko cyo kinaki wena kijya bajya bakobwa bo mu Uganda ka talent kando baragize pause baragize stop ntibaposta nibagira iki ari igihe umuntu agira pause kugira ngo bavuga ngo pour mieux sauter faut rekire akavuga ati reka mbaze kwaza ngiruku none nce ngira vup est-ce que c'est le cas murakoze canke ushaka ko afise umucopain araguheba hama ucuragira depression oya si ivyo jena ari management naho ramo mutamenye ntiyamenyekanye cyane twarakoze twari dufise nta bintu byinshi ndayivuga ko twe dufitaniye contrat yo gukora tugakora neza ibintu mu nyuma twarakoze ntibyagenda nkuko navyifuza sinabashwaniye nta kintu na kimwe kuko uwo manager umu sponsor nta umuntu by'umuziki nta okay tout ça rero je nari muri management twakoze kuko bitari bikwiye gukora twaramara igihe kinini ariko turakora nico bituma mutari mumbona contrat yaheze le 20 octobre ni vuba sikera cyane nico bituma ndiko ndavuga ati ngira ngerageze gerageza ugaruke kandi nubwo utodusohora iyo ndirimbo umugabo umaking sure yuko tuyiko turakubona kandi kinacho murabizi uri muri contrat y'ahantu ntiwigira ivyo ushaka cyangwa umubwire ngo umutegeka urarindira gahera mukavana neza hama twavanye fresh
Yes. ndibaza ikiganiro twokigarukiriza ngaha uyu munsi twifuje kuvuga ku bintu bijanye na entertainment twifuje kuvuga ibintu bijanye na industry umuziki w'abarundi n'abarundikazi twizere yuko ivyahavugiwe bifise ico vyabungoye yego bifise ico vyabungoye mugabo mwese ni muri abanyamuziki mugabo abanyamuziki mugabo nabafana b'umuziki n'abakozi b'umuziki n'abakozi iterambere ry'abarundi muri rusangi fasha guheza rero bon fate turabashimiye cyane turashimye imva mutima twakwenye amajambo menshi cyane ariko amajambo ubona ko yubaka c'est kuri ivyo bintu vyo kwitwara nabi cyangwa kwitwara neza ndabasavye kabisa tubifatire umwanya kabisa umva tuvyige kubera yuko ari ingeso nyinshi cyane tugenda turaziga bivanye n'iterambere sivyo bivanye n'iterambere kusanga uri kuri ingeso ukibagira yuko umva iyo terambere ntago wayivukiyemo ko hari abantu bavukira mu iterambere n'abandi iterambere barijamo barironde rero umuntu yarivukiyemo naho rimonona aguma ari muri rya terambere nyene kuko nivyo yavukiyemo ariko nka twebwe twavuye hariya kumayarara urumva utegezwa kwiraba mane kuko uravuga ati mwendererere ebana umuvyeyo ngaranyirukana mwendererere ebana ndasubira mu isite nyene nangure gupambara mu igeto imwe n'aba petit frère ebana ibiharage nangure kugombanira ebana aba petit frère twangure kuzaturagira bisubira yuko feko dushyira mu bwenge kuri cyo cyose tuba turakora nitwiyumvire uyo munsi tuba turimo canke abo bantu tuba turi kumwe kuko icyambere tuza kwibaza eske abantu muri kumwe no munsi no muri kumwe ejo oya kubera iki hari abantu ugenda uraronka kubera ko wateye imbere kandi rero abo bantu ugenda uraronka kubera ko wateye imbere fais attention kubera yuko ibintu yashobora guherana bakagira bakakuvako you know rero ifa gutabura ingene ushobora kwitwara n'iterambere please tumenye tushobora kwitwara n'iterambere je suis pas parfait ndahara fisi ibintu byinshi cyane jewe nkora bitandukanye ariko cyazi ndikunda kandi ndatabura yo navuye kandi shaka kuhasubira ko ahandi nahantu narota gushika rero sinaza yuko noshika ku ndoto zanje niriko ndarota hama ngo nce nikangura nona igino kwikangura ngasanga nikanguye ndi muitanganyika hagati bikanga ko ndava urova rero turabe kabisa twikebuke noneho tuhanurane nimba ubona ikintu kibi ku muntu umva nimba ubona ikintu kibi wanje mbwira lavashe ebana kabisa raba ikiriki ndakunda abantu ni vyiza ko duhanurana nimba ubona ikintu kibi kwa Clementine canke Tati nkamwe yatati ebana raba kabisa ivyo bitanzwe vya misi yose nono biri kutumirira nabi urumva ukamubwira amana bakagusigura impamvu y'abana jewe nuku amana ukamubwira yego même si mugabo nuko ariko sindiko ndatanga ama exemple gusa voilà c'est ça navuze amajambo menshi cyane murakoze cyane ko mashoka dukiyana iminota 30-40 irenga igihano cha Let's Talk umwemfite wacu uno munsi ni umuhost ni guest Ivyo byo kuvuga ngo numuhost baba bivuze kandi numuguest ni Clementine Kevi mugende mukurikira ku ma platform yiwe ni Clementine Kevi uko nyene nazina y'ikirundi baririko yes mugende mukurikira ma platform yiwe murabona kabisa numwigema ameze neza naho umengo mugabo yadusiguriye ivyagiye arabura navyo kandi byenda tugiye kumubona kabisa none tumushikike ngo dusanze dushikira abandi mana tubwo mukomeze dushikira mu kiganiro cyacu tuzokomeza tubaha ibintu vyiza tuzokomeza tubaha ama content meza tubazanye n'abantu beza bashobora kugira ico babungukiye mu buzima bashobora kugira ico bamariye mu buzima murakoze cyane ciao ciao